Radio Maria yashitse mu Burundi bivuye ku cifuzo ca Musenyeri Yohakimu Ruhuna yari umwungere wa Diocese nkuru ya Gitega mu gihe yari mu rugendo rw'ubutumwa i Roma mu gihugu c'Ubutaliyano. Amaze kumva amaradiyo atari make yo muri ico gihugu, niho yumva iradiyo ivuga ibiganiro bidasanzwe, ibiganiro katolika, inyigisho ndoramana, ibisabisho n'ibindi biganiro biraba ivyerekeye imibano. Acagira inyota yo kumenya iyo radiyo yariyo. Mu nyuma aca gusanga ari radiyo yatanguriye muri paruwase ya Arcierasco, ni muri diocese ya Milano, aho nyene mu gihugu c'Ubutaliyano, hari mu mwaka w'1983. Iyo radiyo Maria ikaba yari imaze kuvukisha ishirahamwe ryagutse ry'umuryango wa radiyo Maria kw'isi yose mu mwaka w'1987. Ico cifuzo Musenyeri Yohakimu Ruhuna ntiyabaye akigishitsa, kuko kwigenekerezo rya 9 Nyakanga mu mwaka w'1996 yaciye arenguka ibukama agandaguwe. Uwamukoreye mu ngata ariwe Musenyeri Simoni Ntamwana yasanze uwo mugambi wo kubona Radio Maria ishika mu Burundi wari uhari. Arazirikana kuco Radio Maria yomarira abarundi muri iyo myaka ya 90, aho intambara hagati y'abavukana yabica bigacika, kuko yagira ati iyo Radio Maria yofasha gutekanya imitima y'abarundi, abarundi bakagaruka ku Mana, kuko abenshi bari bariziziwe n'ingendo y'amacakubiri afatiye ku bwoko inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Uwo mugambi umaze gusha neza atagukandaguza, niyo Radio Maria irashitse i Burundi, itangurira muri quartier ya Nyabiharage, ni muri diocese nkuru ya Gitega. Mu nyubakwa za diocese nkuru ya Gitega hari kwigenekerezo rya 17 Ndamukiza mu mwaka w'2004. Inyuma y'amezi 3, ni kuvuga kwigenekerezo rya mbere mu Kakaro muri uwo mwaka nyene, niho ikiganiro ca mbere casamirana kuri megahertz 98.4 haheze imyaka 2, ni kuvuga muri Ndamukiza mu 2006 umuryango wa Radio Maria kw'isi. Urabona yuko bibereye yuko Radio Maria Burundi yosamiranira ku mugwa mukuru w'Uburundi ari wo Bujumbura. Umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura w'ico gihe Musenyeri Evariste Ngoyagoye arasanganira Radio Maria, yongera kandi ayirosa hikorera mu nyubakwa za diocese hafi cane y'ikirimba ciwe. Abanyagitega babonye ko Radio Maria Burundi igiye gukorera i Bujumbura batiziranyazwe, baradutwaye radio. Radio Maria nayo iti ihibambewe, ahubwo ngiye kuza. Niko guca rero igwiza umwanya wo gusamirana, iva ku masaha 6 ija ku masaha 28. Umurongo wa megahertz 98 n'ibice 4 wasamirana muri Gitega gusa, ucurasamiranira ni Bujumbura. Nayo umunara washinzwe Inyange muri Makamba ucukwiragiza amajwi mu bice vya Makamba, Mabanda, Kayogoro, Nyanzarake, Rutana hamwe n'igice kitari gito c'igihugu ca Tanzania, aho baciye bumviriza Radio Maria kuri megahertz 96 n'ibice 2. Muri kino gihe Radio Maria ikaba yarashinze n'iyindi minara mu gihugu hagati. Imanga isamiranira kuri megahertz 106, Mutumba muri Kirundo kuri megahertz 98 n'ibice 2, Kaberenge 92 n'ibice 6, Inanzegwe megahertz 96 n'ibice 2, no ku buhinga ngurukana bumenyi kuri site web kuri wezi3 akaburungu Radio Maria akaburungu BI, no kuri Facebook, kuri YouTube hamwe na Twitter, hamwe no ku matelefone Android na iOS kuri application yitwa Radio Maria Play. Umuntu rero ahari kw'isi yose muri kino gihe akaba ashobora kumva Radio Maria Burundi. Kwigenekerezo rya 10 Gitugutu mu mwaka w'2014 niho Radio Maria Burundi yashinga ibuye rya mbere ry'umushinge w'inyubakwa yayo i Bujumbura. Yubatswe mu kigo c'ikirimba c'umwongere wa diocese nkuru ya Bujumbura, ni mu Gihosha. Iyinjigwa ry'iyo nyubakwa vy'imfata kibanza bikaba vyabaye kwigenekerezo rya 17 Kigarama mu mwaka w'2019.